Lahay ari mu bakinyi bafashije cyane equipe ya ariko nasanze hakorana Muto Men's League natumanira ya volleyball y'abakobwa birabishe kubera iraryoshe kubera iki hajya kibuga hari amatara muri volleyball aba yaka fresh ya ni mwijoro wamwumvise ariko muri Muto Women's League bakina ku murango bakina mwijoro bakina mwijoro bakina volleyball kuri parike nta kibazo nakinzi umwana muto Lahay Edi yafashije equipe yiwe ya Top Girls Academy mu gutsinda ibitsindo ndwe ko batsinda equipe ya Boja Queen yagize uruhare mu bitsindo bitandatu ku myaka mito mu mwaka weze yabaye Revelation Dolane mu mwaka weze muri equipe ya Alnastar equipe ya Top Girls Academy bavati nozo dufashe ashobora kuba top scorer kuko namba ku rukino rwa mbere wotsinda ibitsindo bitanu urukino bana rukurikiranye Edi muri make wamubonye gute ntashobora kugenda nkuko twabonye abandi bagiye mu mwaka uhetse bafashije Lumitel mu League ku rwego yari iri ku mwaka uhetse ni ico no kwita cyose ni suivi na n'uburyo abakinyi baba traité est-ce que Lahay yaraba mwiza muri equipe ya Top Girls suivi yiwe irabe yihe harakurikiranwa gute ikintu ca mbere gihari nuko abatabizi ikintu ca mbere gihari nuko nimba hari n'ababizi cyangwa n'abazi kumubona kina bakavyirengeza twakwemeranya ko ari umukobwa afite tara mu mpira w'amaguru acari na muto sivyo imyaka 17 aracari muto cyane kandi kiri naco yakinye match ya mbere na Boja Queens batsinda Boja Queens ibitsindi 7 ku busa atsinda nk'ibitsindo 5 ku busa yogurura championnat mere bitere ku kino rwa mbere inkino zitanu nivyo sumake wa mbere muri Muto Men's League ariko ndakwibutse ko ari numwe mu bigeme bari bayoboye equipe nationale yateze imyaka 17 mu mwaka weze sivyo adukubwa munani na Nigeria namba nihenze yari Nigeria muri qualification ya Coupe du Monde yabereye muri Colombia iheruka badutsindira muri Tanzania bonga dutsindira muri Nigeria sivyo ikiri naco gendurabe nivyo yari mu makinyi beza baranze Muto Men's League mu mwaka weze rero erete Revelation Dollar yes yabaye Revelation Muto yaranze umwaka yaranze umwaka match we ya mbere araje akonfirm cyo no titre yiwe iyo mwaka weze atsinda ibitsindo 5 uburyo yabitsinzemo ntabwo ari bwa buryo bwo kuvuga ngo ni ya football y'abakobwa ngo vyamugwemo nk'umukobwa Michel Zami umbojije ikintu ngo sendi dusura kumubona agenda ngo azima nimba no musaro projet y'umupira w'amaguru mu bigeme kandi irahari bien sûr no musaro Muto Men's League hariho deuxième division nanabonye na qualification hari atanditse kuvuga ko tore equipe yose mu jego deuxième division nabonye na qualification zihari kugira ngo equipe zinje deuxième division ngabara amazina gashayizo equipe zitwa kibaye equipe kweli iri serie sivyo bisobanura ko nabonye na Egenwari irimo Egenwari bari muri byose bajya barateguye mon cher bajya barateguye kabisa na equipe bari menyerezwa na Kambaranga Egenwari bakobwa si projet Kambaranga wifuza kugira project wo mushiramwo none waza ko ntamenyereza bako hochube ngo nibindi bintu tuvuze mugabo ni ibintu byumvikana cyane rero ikintu ca mbere no kubwira no garuka ko bwana Charleston numukobwa kiri mutafise tara bisobanura ko ese iyo tara iraba traité gute top eske Top Girls yoyo itunganije gute kugira ngo ushire kuba igumana urwego rw'uyu mukinyi ese afise management imeze gute sivyo ese arondererwa amasoko mvango imeze gute ku myaka yiwe miki ndibaza ko Lahay muri Top Girls no vuga ngo niwe mukinyo ugira iki wo kuza kurabira ko bwana bahizi kuri kazoza kumpira mu gro mvango abigeme mugabo no musti kibaza ngo ese championnat iwacu imigwi iwacu bobo mvango abakinyi babatunga mu buryo bumeze gute babatunga mu buryo bumeze gute nimba no munsi bitunira muri première division mu bahungu ko izitara ziba zigumana cyo no kwita ibivanga ibihe byiza byabo makobwa ho birakunda Edi Christian reka navuga ngo fati ijambo gatonda nakunganire ariko mere ku banywanyi ba Classic Sport siko uyu munsi intamba mu rugamba nivyo ziraza gukina
nahabonye bariko baravuga ati tubwira amakuru y'intamba mu rugamba. Classic Sport ni yabo, tuvuga ivyo bashaka twe dukora rabo siko bahati bumve ko tutari buze kurema ingene Senegal zizira intamba mu rugamba, tutari buze kurema ingene intamba mu rugamba zitsinda Senegal. Turababwira urukino ruhari hano kuri PJ Classic FM, turaza kuruvuga saa 3 y'ijoro, baze kuza kuri YouTube, tuza kuba turi kumwe nabo kandi turaza kugeraho tubivuga siko twibaniye neza. Turaza kuba tubigira ko ivy'intamba mu rugamba mugabo dufise amakuru y'inkino menshi bavyumve, tubwirizwa kugenda turacako. By the way dushobora kuza tukavuga intamba mu rugamba ni rukino ruza kurara ruheze, ariko nkono mwana Lahay irifuye ko tumutera intege. Irifuye ko dutera intege Burundi bukaronka Lahay ibeshi. Ni mentally ziri mu mitwe y'abarundi bavuga ngo zigwirizwa kugenda zihinduka gahoro gahoro. Sinzi yuko uheruka uhora ubibona Canal Plus France irashobora kubikina mugani bareka gushobora gusesangura izindi nkino zihari ku isi. Oya ivyo utari bahuye n'Ubwongereza barashobora gufata umwanya muremure bariko baravuga kuri Angleterre na Italy hama France bakanayica ko birenganira. Ntushobora kandi wanashima bivange nanje y'urukino nanje y'urukino uganira kwitara nk'iyi bro. Uyu nikindi kintu gikomeye cyane Lahay tushaka Lahay benshi karagaciyemo. Nabonye hari abantu bamwe bavuga ngo intamba turanavuga umupira mu ijoro, turanaronka n'umwanya ukuye imbere ya match yo kubivugako. Uyu munsi haraza ko harava match uyu munsi tubahamagarira navuga ngo kuza kuguma ku rubuga rwacu rwa YouTube ndetse no kuri FM 97.3 match barayumva kuri kwa akarere koroganije neza uyu munsi. Reka tuganire ku big fish ntubavuga ijyanyo ati jyanyo we musore najyanye mavuga mu nzoze munteranye n'aba ntajyanye mavuga nta nijyanye. Dukomeze ku mwana muto Lahay yariko arigenza neza muri weekend. Icambere na mbere coco Richardson hano mu gihugu cy'u Burundi hari ibintu bitanu tumanza kumenya kugira ngo football Lahay ibatera imbere, kugira ngo tubone aba footballers bagiye batandukanye za Buja Queens, za Inyange, za Kazuza Keza n'ahandi henshi yagiye hatandukanye. Hari ibintu bitanu tubwirizwa kumenya. Nabonye hano muri ntaba yabeshi se ifu n'umunani kakinye kumuranga nanabonye mbona habona byari kunyo kamatara yatswa kabisa. Komeza bahizi aho muzubareka bahizi ibintu bazabazana tu komeza bwana bahizi urumva. Hari ibintu bitanu nabonye hano mu Burundi bidahari muri football femine. Ari nayo mpamvu kugira ngo tuze tubone nka kuri ya Nyange yavuye muri Aigle Noir akisanga muri Yeni Malatya Sport, akisanga Istanbul Besiktas, ekipe y'abarejande, ekipe yacemwa Mesut Ozil, ekipe iri capable kugenda ikabwira witwa Umtitati Woza, ekipe nuno munsi iri capable kugenda ikabwira Lionel Messi ati turifuza ko waza gurukirira Istanbul Besiktas. Lionel Messi akugurura email ya Istanbul Besiktas ntuwavugira ngo nibisanzwe nubwo atari we yugurura ukora Lionel Messi nka secretary wiwe akagenda akamubwira ati twarose email ya Istanbul Besiktas. Messi akavuga ati Istanbul Besiktas ndayizi, agapfuma yiga ariko avuga ati nsanzwe yayizi. Uyu munsi Messi nta vitarazi wapipe, uyu munsi Messi nta Inter starazi, uyu munsi yarande nta Buja Citazi. Uyu munsi biragoye yuko football femine yacu ishobora kumenyekana hano mu gihugu cy'u Burundi kubera ko hari ibintu batariko barapratika. Hari ibintu batariko barakora. Twa muri football uzora ugende abo bavuga abo babwiza kubipratika abatariko barapratika abo bahari abantu yasubiriye ho barabisuzugura bande abakunzi b'inkino. Individuality iri mu bigeme bakina football nituma batera imbere mu gasubumenyi bahabwa muri football femine mu gihugu cy'u Burundi ku giti cya bamwe bapratika bya bintu bitanu ngire ndababwira nibo batera imbere kuko ugiye kubiraba uzosanga babifise. Je namaze kubona Shaja Farakina mu igori Asha uriya mukinyi wa Simba
kenshi niyo yiziye ngaha anye no muri masterpiece yasamye mu igori masterpiece ugenze yasamye mu igori abantu baravyibuka twe n'utuntu nagenda bika muri archive shobora gutanga ko buroro n'abandi benshi ndamaze kubona bamwe mu bakinyi b'abakobwa usanga gukina kuri defense gakina attack gakina twiga gakina 10 ivyo ni ibintu nubwo ugenda muri za Chelsea n'ahandi sinze kurabona mayika muri Chelsea Football Club ya Ligue nkeco bundi Chelsea Football Club yabigeme batsinze imigwi mu mwaka uheze yabagoye cyane byashoboye kwa nkayo ko bashobora gutsinda ntange akarorero cengaruka kuri system baba bakoresha haba mu marokritema haba no mu myimenyerezo ndetse no mu mamace ndabivuze ncagaguye umigwi Chelsea batsinze kandi mu mwaka w'ezeri yari yashoboye kubatsinda harimwo umugwi witwa Manchester City bawutsindiye muhira harimwo umugwi witwa Arsenal bawutsinze basohotse bari Emirates harimwo umugwi witwa Liverpool bawutsindiye Anfield Road Stadium mu mwaka w'eze Manchester City yari yatsindiye Chelsea muhira mu mwaka uheze Arsenal yari yatsindiye muhira Chelsea mu mwaka uheze Liverpool yari yatsindiye Chelsea iwabo mu rugo baba baratashe mugabo urumva ko uwitwa Sonia Bompasto yaje yakosoye aravuga ngo buriya kugira ngo mumenyereza wa equipe ya Chelsea yabige buriya kugira ngo wemeze ko waje nuko ukura bwa buhigo bwa bamwe bagutsinda nawe ukabatsinda kandi utagize iki udahinyagaye kuri numwe mu bakubabaje tugaruke rero kuri Lahay evolution nziza uvuye mu mugwi witwa Arena Star newcomer muri championnat yitwa Lumitel Women's League umugwi mushasha Arena Star ntibari mu kibanza ca nyuma ntibari mu bibanza bibiri vya nyuma Arena Star ubazanye aho hafi muri Big 4 Arena Star uyijemwo bwa mbere ubaye revelation ufise imyaka mike uracara umunyeshuri hari qualité bigaragara yuko ufise Eddie Cristiano yavuze ngo mbega education que ça soit physique canke n'ibindi bitandukanye ko muri education dusangamwo vyinshi education y'aba bana igenda gute kurikiranwa gute narabonye abigeme vy'ukuri bari bagoye kujera mu mwaka weze muri Boja Queens narababonye bagoye kujera kabisa eba abastare bo kugwego go hejuru ariko naho babandi toshobora kubwira uti mabuja heba ice cream nuheba amasambusa kubera ko ivyo ushobora kugenda gukora test medicale muri Ras Palmas cyangwa Levante yabigeme bagahita bakwirukana direct kandi kugira ngo ayo ma ice cream n'amasambusa bize bikuvemwo bazobanza kugutera iyo miti nayo n'ama effet kuri kariyeri yawe banza wihoze ivyo bintu cyangwa ati we ntukomeye mu mutwe ivyo bimbwiye nkande canke ntanakumviriza donc babigeme ntaguciye nko mu bintu nk'ibi vy'inkino mu bintu vy'inkino ndakunze kuba nganira n'abakinyi bamwe b'abakobwa mu vy'inkino volley basket hose na football n'ibindi bitandukanye wumvirije mind yiwe canke wumvirije ivyiyumviro vyiwe urumva ko nyene akubwira agenda kina mugabo ntabwo ibi bintu nzobirambiramo arakubwira ati anytime nshobora kubahagarasha nkabiheba bivanye petete hari amajambo bamwe bamubwira hari amajambo ufate nk'aba bana bo bakiri n'abadolescent tudetse n'ivyo no munsi reka n'ikibano si yose baratahura icyo no kwita umukobwa ashobora umwigeme mu nkino voilà urakoze cyane ni nayo termiri bien approprié umwigeme mu nkino agaciro ske muri societe bamuha kumubona akina kumubona lendi mu gatondo azinutse muri sport azinutse muri tize aho ko bakina n'abanyeshuri usanga ari ibintu bigoye cyane bwana bahizi canke ni nawe nyene vision yababona ninde no musi kuva ngo yateye imbere mu mupira asha namwe musakina muri Simba nibaza ko niwe Sandrine
agize kure muri rusange akina Cup Champions League ni bamwe mu byitegerezo ko bwiza ababwirizwa kurabira novuga ngo muri football femini ikibagora cyane ni abo bashobora gufatira ko nk'ivyitegererezo cyane muri societe babayemwo ugasanga nta bantu benshi bakunda ivyo bintu uri kuvyirukamo wenyine abandi urabona ibindi bibereyemo je nabonye no mu gisagara ca Gite gihe kimwe batumye ko bati dukeneye abarbitre babigeme canke aba cyane bari korondera abarbitre babigeme baravuga ngo turakeneye ko baza kwigura zibazo vyavutse benshi bavuze ngo ugiye muri arbitrage ajya amatizi bakora ngo ucuzana ngo ifundiko ngaha ku maguru ikimva ngo forum urazita n'ibindi bitandukanye ugasanga n'ivyo bibazo benshi bafise rero ababigeme kenshi n'ivyo bibazo bakunze kugira aba bakiri bato baba bakina mu mutima kabisa bomva babikunze ariko mugabo abonye atiyakura ataki naragera ko gifadika muri football sha nta kimubuza kuvamo bahise ukomeza kugijanye na nico yaravuze education bahabwa na mu miseze nigeze kuganira no mu specialist asanzwe yigishwa football yabigeme muri association sportive Lille mu gihugu cy'Ubufaransa arambwira ngo ubwacu twebwe tubanza kwiga tunipoje question twihaye ibibazo kuvuga ngo quels sont les avantages du football féminin ku gihugu ku bakenyezi ubwabo kuko uyu munsi bariko barahabwa ijambo ati hanyuma ati wembwe ngo tukagera ku rwego rw'aho twebwe ubwacu twitanga tukanakora ivyo tudahembegwa kugira ngo umupira w'amaguru mu bigeme mu gihugu cy'Ubufaransa utera imbere duhereye mu byo kwigisha kurusha kuja gukina umupira kuri tapi vert urahura n'umukobwa akina Lumitel Women's League yambaye igitenge wapi nawe ndababeshe nje ntaho ndahura nawe nta musi warimo nagira nkubwize ukuri uzorabe n'igihe bagira amafete igihe bagira iminsi mikuru ni gake uzosanga hano muri championnat y'igihugu cacu barababwiye ati mwibuke yuko ibyo mukora byose muri abakenyezi mwibuke muze mwambaye imiro mwese shitwa education ideri karavuga mukenyezi agira ijambo biciye muri Lumitel Women's League bo bavuze ngo quels sont avantages du football féminin uyu munsi dufise abafasoni bari mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka y'igihugu cy'u Burundi atogenda kuraba Vitaro na AS Interstar ariko biciye mu karanga k'igihugu cy'u Burundi kukungene umwigeme kuva kera yamye yikwiza niyabona Buja Queens bambaye iniro niyabona umugu witwa Top Girls Academy bambaye ibihete imiringa bakaba banwinze director akabibona kuri radio television nationale y'igihugu azohita avugira ngo nimukuremwo ayo makuru ariko araca kuri TV Monde 5 mushiremwo abana bakina Lumitel Women's League ibirori vyabo kirike pani mbari hanyuma mfata ibyo bya swari dogara gutanga ubushimwe amaguwa mwana wa mufasona ari mu nama nkenguza amateka nashinga amateka ashike kuri tereze kurabara Lahay ya myidogo iri muri Lumitel Women's League ati turabuze amabaro turabuze imyambaro turabuze iki izogabanuka ni politiki turakina twideplaje n'amaguru ni politiki cyo bundi nabona mu gwitwa Lembo bafata ibido ya veritre bakayivoma kwibomba unyotewe mu kibuga gacagenda igikombe yamazi ari kuzuba amaraso yashushe y'umukinyi ahisanwa amazi ashushe kandi ivyo bishobora kumutera infection kuko nakiriye kibido nta utazi yuko bityo nta uzi ko cogeze neza indani oroke wiyumvire hari amazi amwe ntarinze kuvuga nubwo no gwankivugira nase kubesha hari amazi amwe mperuka kugura pake zibiri ku mafaranga 18,000 pake zibiri none abakinyi 11 ntibari gukwigwa nimbagera ubura amazi ya 20 uri equipe uri muri championnat ugahitamwo kwikoreza veri turudumo umuntu ngo agende kuvoma kwibomba n'urupangu ruzima ari rutari ha 20 ku kwezi baje regidezo ije urumva wowe ugafata
ya visibility yawe ukayononesha amazi uvomye kwibomba uhaye abakinyi n'ibindi bigiye bitandukanye kubera iki kuko utamenya mosherami ukitwaza ubukene bukagenda bukogukoroniza mu mutwe mugabo ubwawe wagiye muri football femine utiza ama avantage ariyo wagiye muri football femine utaza bugiye ko influence n'ama challenge ugiye guhura nayo none nimba ubwawe nimba udatahura ivyo ni gute uzoramurira mu guserukira gihugu ni gute uzoramura umukinyi Tottenham Hotspur y'abagore izifuza muri cakino ca education tugaruka kuri education base kuri physique corporate educative mu mashuri n'ahandi hagiye hatandukanye mu nyambaro sociale n'ibindi bigiye bitandukanye tugaruke ku kintu ca mbere Lahay mwigeme mwiza ukiri muto ndavuga mu mupira w'amaguru naho twibere n'abandi badukurikirana nabonye n'abandi bakina muri Lumitel Women's League bakeneye kino kintu hari ibintu ari capacité cardiaque ndetse na capacité respiratoire hano muri Lumitel Women's League biboze kubera iki muri Lumitel Women's League uzosanga umukinyi adashobora kwiruka imetero 10 ari muri yarire ndende kubera iki aca buri mpemo ni icyitwa Andirance urabitoye cyane ni imyitozo Andirance avec le football ni ibintu bijana cyane uyu munsi uwofata uriya mwigeme yiruka ni kinga ukamubwira uti ndaguhaye imetero 100 iruke uko utangoye bari kuheza direct no muri metero 1000 ari nataza kubikora ariko imetero 100 ndisir SRT arazimara kandi atagabanije kubera iki travailler ambulance kandi bariya baba bazi ngene bajera pumzi nicakine navuga ngo entraînement zirafasha uyu mwana ntakine football gusa yo gucenga no gutsinda ngo aca yumva yuko arenze abwirizwa no gukora imyimenyerezo kwikinga abwirizwa no kuduga imisozi abwirizwa kuja muri gym hari ibikoresho bimwe ashobora gukoresha bikamufasha gukomeza umubiri guko mu kinyata azomukora ko mucitwa diwere ngacakwa kwa kilometero ivyo sinabwiza guko ya nivyo navuze uburyo kuko nitara bro Arena Star yabivuze equipe ivuye nowhere muri Premier Division mu kinyaraza rigaragaza gutsira burya nivyo buja kunzi baratakaje abakinyi benshi nabonye baratakaje abakinyi benshi muri benshi bari mu Rwanda isoko ryarubutse ku bakinyi b'abakobwa b'abarundi benshi bire mu Rwanda ugerageje kuraba ahubwo Top Girls mwako zari fofira Top Girls no basa nk'abagereje kugumana squad kandi kuri match nabonye bakina ni equipe itasambuye squad ni equipe yagumanya abakinyi babo beza bongereza inguvu na musi buja kwinze rekoresha abakinyi bakwe deuxième division abakinyi bagwe mu guduze bakwiye mu migwi ikorotse ukabona nyene ko hari ugusura kuyubaka kuri equipe ya Buja Queens no gufatisha kuri ifoto bwezi ifisende imenyerezwa na Muri nawe yamenyeze equipe ya PVP mu mwaka weze batwara igikombe uyu football y'abakobwa uyu n'umuntu mumenyereza benyire muri mvugo azi eske umukinyi mwiza eske football iriya football y'abakobwa hari umumenyereza umwe twagani tiriya je ngora kumenyereza sivyo bisora ko umunsi arimo ijye abagore iyi football y'abakobwa tije ngora kumenyereza uno munsi nukurondera turabeske imbere yuko baje gukina match ubundi aba bakinyi bo bahabwa iki eske recuperation zabo ziba gute nyuma ya match ucubana abakinyi bakiri bato cyane kano kana haje ari abakinyi bamwe bakinira ikipe imwe ngaha muri Lumitel Women's League hari mu mwaka weze ntirimo ndavuga baba mu Kanyosha bavuye mu myimenyerezo he aha kuri Champions mu myaka biga abantu barahabona bavuye mu myimenyerezo twahuriye ngaha ku imbere ya Stade Intwari bagende barirukanga n'amago abaza ni gute ati sawa tumuvuye mu myimenyerezo te mugiye gufata bisi wapi tugiye mu Kanyosha n'amaguru nta bisi dufise urumva aho hari kuwa gatanu ku mugoroba kuwa gatandatu afise match avuye mu myimenyerezo
agiye arirukanga ataha muhira n'amaguru atanguranwa n'ubwira atashe muhira buzoca kuwa gatandatu atonda kuri CTN ngira bashobora kuba babaha amahera ya déplacement kubera baje ku match mu ngumenye ko mu myimenyerezo n'ama equipe make aho abakinyi babo amafaranga ya déplacement ariko jewe mbona yuko umuvuye mu myimenyerezo ukagomba kagenda n'amaguru ukiri kuri imenyereza paseke twarize kuva kera yuko mugabe biragoye kuzana n'amaguru uje kina match batubwira ati Monsieur uje kina match asa ine batubwira ati Monsieur Beni va munyakabiga ntambuka ngisha n'amaguru uje gukina match batubwira ati Monsieur Beni l'athlétisme est beau pour votre cœur il faut ko ya endurance n'ubundi igaragarira mwishaka nanje keshi ni keshi darabizi ni keshi nk'iyo mfise match ya weekend nashobora kuvuga ngo mvuye mu carama n'amaguru nje mwirohero n'amaguru muri equipe y'abavete nganje kuri radio PJ Classic FM avuga nti umunsi na gasport uje kuvuga match yes weekend mvuye mu carama n'amaguru ni wowe wabigombye nije mba nabigombye kuwo mwana muri psychologique mavuga amahera ya bisi ninderero kubategura psychologique uyu munsi wamenyerezwa na Yaounde mon cher ami ucumuya ngo mvuye Nyakabiga n'amaguru ngiye mu Kanyosha ngo ndababaye ngo je ngo sinzogukinira match ni cyakindi navuga ari naco ndiko ndagaruka ko no munsi ni passion ndavyumva mugabo naho iyo ukeneye ikintu cyose nakora iyo ukeneye ico no kwita umusaruro mwiza muri mu bakinyi biwawe hari cyo usaba gukora nawe ukabategura psychologique beshi ni nk'ibintu si ibintu biba bimurimo nk'umuhungu bro uko umukobwa inyunga bibonamo zinyunga umuhungu abibonamo bisaba kumwenga kwa mutwara bukiye buke ni muri bya bintu bitanu Charlison nariko ndavuka mwana shima ngeze kuca kabiri nubwo mbona ntavura ndabimara kugira ngo twibandane kwakwanya ubimare byo bavyiza cyane gusuma ikintu citwa resistance turiko turaciga ku ishuri ndibuka uko nitwa Beni Bertrand Bahizi urumva uko keshi je nama nicara imbere keshi abarimu barakunda kuntanga kakarorero n'ubu baracantanga kakarorero kuko amashuri ntahera siko ugasanga baciye bahamagara ikindi kigabo c'inguvu bacavuga ati nuze mugire resistance imbere y'abandi banyeshuri ugasanga umwe bamuhaye umugozi awufasha ari hige nanje bamuhaye umugozi ndafashe ndi hige tugaca dukwega rero tugapinzanya kugira ngo ntiduhurire hagati twese umwe agakwega undi agakwega umwarimu agaca zarasigurira abanyeshuri ati voilà la resistance ni raba Bahizi raba Jomba raba Aristide rangene bariko barakwegana ati urabona yuko umwe wese atarekura turabuze wa mwigeme ari capable yo kuvuga ngo ngomba kuzana ritme DJ urukino ngomba kuruhindura rimwe kabiri gatatu ngo ndabona yuko rukanye ngomba nzamura uburakari canke ngomba nzamura uko urukino rwariko ruragenda kugira ngo urukino ruhindura isura ngo ni ya maklebe usanga atigisha avantage de jouer à plusieurs postes mu bigeme hari umukinnyi ashobora guhinduka hari umukinnyi ashobora kuba yarakara gukinira zibiri neza ariko ukitegereza uti eske ndamukinishe ndwi mugabo rimwe na rimwe uzosanga kwera ko bano bakobwa abafise impano ari muhira akagenda gasaba muri club kanaka nta academy yaciyemmo nta nabahungu yigeze akinana nabo basi ngo abone ingene babijamwe kubijamwe uko nyene bwabumenye ntabo muhabira mukundiye umwaka umwe imyaka ibiri baciye bagombye kumugira umu professionnel oroke hari ama etape yagiye asimba cyangwa nakubwira kiriko kirafasha Chelsea yabigeme uno munsi nuko bafise aba ba Maika nuko bafise ba Ramles bashobora gukina ama poste match wabona Arsenal yagufasha hagati ugahita uvuga ati Ramles ndamukuye kuri poste ndamuzinye kuri iyi Maika aje hagati aramfasha mu gihe ntafise ba Frankebi n'abandi rero kubganje mbona ko ama club menshi yo ngaha muri Lumitel Women's League hari ibintu byinshi atari karigisha aba bana abakinyi babo kandi vyo natwe vyo dufashije muri equipe nationale bikongera bikadufasha mu gutanga abakinyi hanze ibindi nibaze ko nzobigaruka ko Richardson cyane kabisa nzobigaruka ko
nabwo Lumitel maneze wari umunsi wa mbere ibitsindo bitanu kuno mukinya kiri muto cyane imyaka 17 Lahay mukinya kina equipe ya Top Girls Academy bona ko mu gihe yo kwitwabwaho canke se yomenya ivyo canke yoronka bamutera intege kugira ngo ashobore kubandanya ku rwego ariko dushobora kubona turose umukinyi mwiza cyane muri equipe nationale kuko no mu bisanzwe ari muri equipe nationale y'abatarenze imyaka 17 equipe y'ikirundi tike yo kushika muri Coupe du Monde ariko byarangiye kimwe ya Nigeria inadukuye munuko isaha 6:06 turakira bo muri